umugore yaremanye urukundo do nature. Mugabo nta kubaha afise. Niyo mpamvu Imana yamutegetse kubaha umugabo. Kama umugabo nawe umugore gukunda umugabo. Urumva umugore gukunda umugabo. Sigisabo ni itegeko. Umugabo sisi hatuna mapenzi. Twe tuguma twiruka n'ubuzima. Urumva rero niko tumeze dushugurika turondera ingene mubaho tubagaburira mwewe Imana gacivuga uti wa mugabo ubwo ushugurika kose ibikagukunda kunda umugore wawe ukunda umugore wawe ivyo urondera byose uko uhangayika ukunda umugore wawe okay umugore donc umugabo nawe ukubaha Imana yakudushizemwo yarakuturemanye irazi ko tugomba kububaha ibyo nitegeko no urabiciritse ugasanga umumama abayeho aziko umugabo wiwe afise utwana kereke pare y'inyavyako akaba natutse ibanze umugabo ntasambure akaguma donc mu rugo abo rero niko zubakwa uwo mugani baracawugenderako so ariko kandi hariho nabandi mu by'ukuri usanga baraza abagabo babo kujya musonga abamira mu nduru atabyemezo namba babifitiye kubera ukwikeka ibiro akenshi uzobisanga muri bajye bakobwa b'abanyamuji nka bamwebwe ndabona namwe bwiyo mwubatse ukabona umugabo wawe aramukije gusa umukobwa ushika donc muca muhinduka iperereza ashitse muhira sheri ujya mukobwa mwari kumwe ninde nuwahe mwari kumuvugana ibiki kubera ko yamuramukije mwamenyaniye hehe bigenze gute tivwa aho hose nturabona umugore afata umugabo wiwe ariko arasambana bakamufata bakamuhamagara umugore ati nyarukubura umugabo wawe ngaha akagenda yashika agatangura gutukana bamuhamagaye ati mwe ntandire mufise nabacungishije umugabo wanje kuko ubanye n'umugabo mutanditswe uri ndaya yiwe ibi vraiment sintinya kubivuga kubana mu nzu canke se mubane mu nzu umuvyarira abana 10 mutanditswe uri maraya yiwe niko bimeze rero yuzi kuri ndaya yiwe akugira ibyo agomba ni nkuko ushobora kumuvyariye na 5 arashobora kwitorera akana k'agakobwa kakiri gato tu n'as rien à dire imbere y'amategeko kuko wowe uri ndaya cyo kimwe n'ujya bari kumwe mugabo mubatse legalement akabigukorera bijya ntuvuge ngo ni traumatisme kuko tia droit yo kwitwara hama mugasepara iyo separation rero hariho ivyo wemerewe bigufasha kurira bajya abana mwabyaranye Nkundira ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV uno musi rero nundi musi twongeye kugirwa amahirwe yo kuganira numwe mu bapapa aho tugiye kumva byinshi bigiye bitandukanye kuri micro rero uno musi turi babiri ntago ndumwe gusa turi kumwe na Gogola Bell hamwe na Benita oya turi batatu kuri micro batatu nanje no isi micro fise oya wewe uri mutumire witeka kameme okay agenda ziko tutari twenyine hari n'abandi bari muri commentaire bazotubwira nawo ngine bavyumva neza cyane uno musi rero hamwe n'umutumire wacu tugiye kuyaga ku kibazo kimwe gihanze ingo nyinshi za kino gihe aho tukunze gusanga abapapa benshi bavuga ngo umwongo umwe onzi inyoni ari nayo mpamvu twahisemo gutumira uno mupapa ko tubona ko ari umupapa abugeze kandi akuze ariko imbere ya byose aba turamuhaye kwanza ikaze abanza ramutse abakunzi ba Akamo TV abakunzi ba Akamo TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nawe cyane ubwo naje kubaramutse ufise indamukanye zigufi cyane kirazira kurusha abantu nibyo byiza kuko ibyo ngiye kuvuga biraremereye gose neza cyane en fait bo tangura kuruha mu ndamukanye bo hava baza kuruha no ikiganiro buca bagicira hagati catu babwira amajambo yoheje mu ntango neza cyane ndakeneye kumenya rero kimwe canke bibiri ku bintu bigiye byibonekeza cyane muri kino gihe aho dukunze kumva abagabo benshi canke abakenyezi bakunda kuvuga ngo abagabo babo bakunze kuja hanze ugasanga barafise n'ivyemezo bibonekana cyane wewe uno musi nk'umupapa obivuga kwiki barababeshera canke uravuga ati kuri bamwe nivyo ahandi sivyo abo icambere cyo nta mwonga uburi nyone nako nta mwonga uburi sato ibidahizwe sivyo hari hingo mu byukuri zubakiye kuri ivyo abo rero ni babandi bubakiye kuri za zindi ngo niko zubakwa ugasanga umumama abayeho aziko umugabo wiwe
afise utwana kereke pare y'inyavyako akaba natutse ibanze mugabo ntasambure akaguma donc mu rugo abo rero niko zubakwa uwo mugani baracawugenderako so ariko kandi hariho n'abandi mu by'ukuri usanga baraza abagabo babo kujya musonga abamira mu nduru atabyemezo namba babifitiye kubera ukwikeka ibiro akenshi uzobisanga muri bajya bakobwa b'abanyamuji nka bamwebwe ndabona namwe bwiyo mwubatse ukabona umugabo wawe aramukije gusa umukobwa ushika donc muca muhinduka iperereza ashitse muhira Shere ujya mukobwa mwari kumwe ninde ni wahe mwari kumuvugana ibiki kubera ko yamuramukije mwamenyaniye hehe bigenze gute tu aho hose écoute attends aho hose uba ugomba kuraba ingene umutamu mu makosa umwereke ko yagucitinze sivyo nizi ngo zibaho hakabaho n'izindi rero usanga abagabo arabamesha abikora umugore ntabice nikanda kandi ari kumwe n'umugore wiwe inshingano akazirangura kuri kwamwe sasa sinzi ko turi kumwe ariko mugabo mbere kubandanya nashaka utubwire abamesha barenze muri abantu batatuvuze kubera yuko batusigurereza hariho umumeze uko uhereje kuwanyuma ngo hariho n'abamesha navuze imice itatu y'abo bantu ego sasa nta numwe arenze muri bo kuko ababikora bose ndashobora kubyita ube gito nubwo baba bafise impamvu zumvikana n'izitumvikana zituma babikora duhere kuzumvikana impamvu zumvikana mu Kirundi hari umugani uvuga ngo iyo amazi abaye make mu complete ntimuzi ahebegwa imfizi sivyo uwo mugani mumva icyo usigura none iyo amazi abaye make ahebegwa imfizi bisigura tifuza kumenya sinaje kwigisha imigani mbabariye hano bako baradukurikirana bakeneye gutahura ubusobanuro bwa kino kiganiro baraza kubitahura imbere sivyo yarabaje ati tubwira impamvu zumvikana sivyo mu bisanzwe twambaye umubiri sivyo twambaye umubiri kandi hari n'undi mugani uvuga ngo imfizi ni kumigwa ni umugani w'ikirundi gusa rero sinzi ngaha ko mukenera ko ndabishura bibliquement canke d'une façon sociale oya ryo cyo nshaka mugenzi wanjye taravuga nshaka utwishure donc socialement kubera ko biblique turabizi bon hari ibyo tuzi na histoire yagiye avugwa bitandukanye dukeneye twumve ibyo muri sociale kugira ngo tumenye n'ingene biva ibyo mu kibano sivyo mu kibano d'abord bivana na societe hari ama societe ikintu bita hanyuma bisanga gucitinga ego bivuge mu Kirundi bivuge mu kurenga ibigo voilà hari ama societe usanga umugabo aba yemerewe gutunga abagore barenga sivyo ayo ma societe abaho hari n'ama societe bakubwira ngo umwana ntabwo arekuriwe kumenya se urumva aya ndiko ndababwira amakandi y'ama societe aba atandukanye hakabona ama societe rero ico mwebwe mwitango ngo kurenga ibigo batacita icyaha ahubwo bavuga bati uriya mugabo yagiye kwifasha wanashaka n'umugore wiwe akaba bizi kandi akaba proud nabyo iyo abonye uwo yokwita mugenzi we bikamunezera akavuga ati burya wandemuriye umutaro wandemuriye umutwaro wamfashije wagizenza gufata umugabo wanje neza ayo ma societe rero iyo bazaniye ngo kurenga ibigo n'amafuti bakuraba nk'isinema bakuraba nk'ibidukikije mugabo tuze rero hano muri societe wacu uburundi sivyo d'abord kurenga ibigo ni icaha gihanwa n'amategeko sivyo nta mpamvu nimwe umuntu yo kwavansa yotuma arenga ibigo donc mu buryo buri no kwita buri legal ntibibaho même si wovyumvikana n'umugore wawe mukavyumvikanira wumve kubikoze muri societe ndundi
haba hariho amabwirizwa urenzeko. Ibyo niko bimeze. Rero warabaje uti ni zihe mvo ziregare muri societe y'indundi nta niba. None ko hariho umuco tubona hano mu Burundi wemewe genre dufatire kuri église musulman donc musulman neza yego baremerewe kuba borongora umugore arenze. Ntabwo amategeko y'u Burundi abibemerera. En fait babikora kubera idini ryabo, idini rirabemerera kandi yandikisha umugore umwe niyo bagira leta civile. Wanashaka nurabe ingene leta y'Uburundi iriko irahindura bimwe n'ibindi. Burya ufise umuhabara azwi urirukanwa mu mabanga. Warubizi? Okay. Umurundi umwana mukwikira ama speech nyine cyubahiro. Umurundi arekuriwe kugira umugore umwe. Iyo bimenyekanye ko ufise umuhabara ushaka uri umutegetsi nde baragukura mu mabanga tuwegenda kwanzuke muri cyo wawe n'umugore n'umuhabara wawe ko ntushobora gutunganiriza abarundi ugikevya byuko. Okay. None ko dukunze kubona umengo abagabo bamwe canke na benshi babikora nkaho umengo n'ubuhizi. Ese nko kuri wewe biramutse bishitse uvyo ukorera umugore wawe akavuga ati ubwo agenda hariya kwifasha nanje reka ngende hariya kwifasha gupfubura abagore babyita ngo gupfubura. Usanze umugore we yarondeye umufubuzi ni gute wovyakira canke nk'umugore w'umugenzi yarondeye umuntu amufubura? Reka ndakubwira ikintu kimwe. Vous les filles et les femmes ni murondera akazi. Urumva ni murondera akazi murondere ayanyu mafaranga. Aho noba contre gatoya na wewe kubera yuko hinge meze mvuga impamvu ndiko ndakubwira iki neza cyane. Umugabo azobikora nk'ubuhizi mu kurenga ibigo nuko aba kugaramira 100%. Ababona ko we atari mu buzima bwawe nta na hamwe wewe wo kwishitsa we ntiwobaho. Donc ivyo biba ku bagore bakenye. Apana bakenye batagira ikintu baha amaboko ategeme mugabo. Nturabona umugore afata umugabo wiwe ariko arasambana bakamufata bakamuhamagara umugore ati nyarukubura umugabo wawe ngaha akagenda yahashika agatangura gutukana bamuhamagaye. Ati mwe ntandire mufise nabacungishije umugabo wanje ntavyo murumva ntavyo murabona. Yego biraba je narabibonye ni kubera ko avuga ati nka muntu ugaragaza ko umugabo wanje akoze icyaha ashika nshishura ananyirukana incenja he. Aca bobrije kumushigikira kubera iki ujya mu mugore n'umurezi. Niyo mpamvu nange kubabwira ni vous les filles et femmes tafuta faranga. Ariko ni traumatisme muzi. Ntabwo ari traumatisme. Ni trauma kuko barabaye trauma na mahera. Ego. Si traumatisme. Kandi ntabwo ndabasobanurira impamvu atari traumatisme. Sivyo? Iyo aba ari traumatisme ujya mugore iyo kwitwaye sivyo? Kuko ivy'umugabo ni ivy'umugore. Mu buryo mu gihe baba bubakanye biciye mu mategeko. Kera turi ndaya yiwe. Kuko ubanye n'umugabo mutanditswe uri ndaya yiwe. Ibi vraiment sintinya kubivuga. Kubana mu nzu canke se mubane mu nzu umuvyarira abana 10 mutanditswe uri maraya yiwe. Niko bimeze. Rero yuzi kuri ndaya yiwe akugira ibyo agomba. Ni nkuko ushobora kumuvyariye na 5 arashobora kwitorera akana k'agakobwa kakiri gato. Tu n'as rien à dire imbere y'amategeko kuko wowe uri ndaya cyo kimwe n'ujya bari kumwe. Mugabo mwubatse legalement akabigukorera bijya ntuvuge ngo ni traumatisme kuko tia droit yo kwitwara hama mugasepara. Iyo separation rero hariho ivyo wemerewe bigufasha kurira bajya abana mwabyaranye neza cyane. Reka ngaruka gatoya kwijambo baruvuze yuko umugore w'umurezi abaho donc umugore w'umunebwe atagira icyaha amaboko akenye donc abaho mu buzima bw'amatari bwize nko warubivuze. Apana ntumbeshere abaho ari nkuko yabivuze ngo abaho mu buzima neza cyane. Reka ndagisubiremo aha turi kuri kamera. Reka ndagisubiremo hamuze kwibazaniza bacumvise turi kuri kamera ntumbeshere. Navuze nti urumva abagore batagira ico baha amaboko
abagabo babo babamenya kuri kira kintu cyose niba uzosanga akenshi amukorera nk'ivyo umugore ntagira icyo bivuga ko rega ko nagasuzuguro inko babayeho oya kwari nuvuga ati umugore wanje hariho n'abagabo jewe nzi wanashaka avuga ati madame singomba kwagira ikintu na kimwe ukora kikuvuna uragashurwe kanje sivyo ifoke mva ku kazi ndagusanga uri muhira uri propre dutemberana abantu babone ko mfise umugore mwiza kandi uwo mugabo ugasanga ari fidele mu rugo rwiwe abo babaho rero ntucu generaliza ntumbeshere duga ku kibazo cawe rero ntacego merci beaucoup ubwo warutubwiye yuko umukobwa ategerezwa gukora canke umugore hariho abahungu bavuga bati jewe umukobwa afise inoti yiwe sinshobora kumushira mu nzu kubera azosuzugura ndika ndabigusobanurira umuhungu avuga ko umukobwa afise inoti batobana uwo ni genre yababandi akenera umu esclave apana umufasha hariho abana kubwira ati ndafise amafaranga yiwanje sinkenera umugore aza mu rugo ngo ndamubwire ana wavuge uwo acavuga ati afise amahera uwo ndazi ko abaje kungora jero nkeneye umu esclave sinkenera umufasha nkeneye wa wundi mbwira icara haje nshire ko amaguru agaca yicara urumva nkeneye wa wundi mbwira ati sheri ngora kubita ikofe agaca zikare mukubita abo babaho erega tuje ni za traumatisme ndiko ndavuga nagasuzuguro nimwumve ko n'abagore bameze uko babaho bakenera ko abagabo akubwira ati je sinkeneye umugabo afise amahera je ndafise yiwanje nkeneye umugabo mpa amategeko umu esclave nawe nyene voilà ivyo ni vice versa nimuce mushaka kwifata nko kumenga ni gitsina gabo cuba gihohotera igitsina gore oya namba uzo mu birabe n'abagore bakenera abapfubuzi naba bafise kashi neza cyane ariko ntibisiguye ko ari bo bafise kashi gusa ahubwo ni kubera yuko abayabonye umugabo wiwe nawe afise izindi ngi oya sivyo sometimes sivyo rimwe biraba bisanzwe nuko tutarinja deep cyangwa tuzoza ko n'ubutaha hariho amahezo atuma abantu baja hanze y'ingo zabo sivyo ayo mahezo kuri we wanashaka nawe ayagusiguriye ukumva ari valable mugabo mu mategeko y'igihugu nta mpamvu nimwe yotuma urenga ibigo aho tumvikana mugabo nk'umuntu buntu abigusobanura ukumva ati ibintu nivyo kwere tahubwo we wari warapfuye wala nivyo ariko rero ikibazo kimwe ngaho hariho hamwe abagabo bakunda kuvuga bene ukazamumva ngo kugira ngo ngenda hanze kuri umugore wanje aransuzugura umugore wanje afata nabi nyene ibintu nyene nk'ivyo ngashegenda hanze kubera iki atokwicarana n'umugore wiwe amubwira ati ma femme vraiment ngaha uri kuri exagere uri kurandengera marimide kwe kutonyubaha hamaduhuze none solution ni gucikenda hanze kurondera uwundi cyane amwicarike baganire batruve solution urazi rero turagatebe ndagusobanurira sivyo abagore bari kune bari gutanu sibyo waruzi ko hari umugore yemera gukora mariage kugira divorce basangira ubutunzi n'umugabo wiwe abo babaho none uwo mubwira ati madame icara tuganire akakwemerera uwo ntiyaje kubaka akeneye divorce mugabo ubutunzi reka tuvuye kuri abo uwo yageze mu rugo rwawe uwo mubwira ati madame icara tuganire yamara twumvikane mpamvu muze reka tuvuye kuri abo ni yahe nakaruka mbe ndaguhaye hariho abandi bagore bibaza ko bamana amahezo ese tukwana bo mu gisagara nka mwebwe apara nka twebwe oya muri abanyagisagara nuko batariko babona muri abanyamuji sivyo wawe ndakubwira ati shere ujya mukobwa mwari kumwe mwariko muvugana ibiki ntaje pole she nawe nyiri kumwe n'umugenzi wawe je nukuri byambabaje ku mutima ariko ntaguciriyemo akenshi uranciriyemo deja sorry gato akenshi umukobwa kugira ngo cyangwa umugore nuko abasanzwe azi ingeso y'umugabo wabisivyo kugira ngo akubonanye umukobwa abagabo bari bakikira hanini simisi yose mama atubwire des raisons nawe reka ndababwira ikintu kimwe ubundi nuko mwebwe mutazi intege nke zanyu ubundi ahantu hari kalite yanyu niho hari n'intege nke zanyu ntimuhambarize kuri kamera musanzwe umugore adafuhira umugabo wiwe ntabamukunda sivyo umugore yibwira ko
akantu kose umugabo wiwe akoze agomba kugatahura atakamusobanuje. Okay. Wowe hana mapenzi. Ariko nibagira ko umugore ntiyaremeye gukunda, yaremeye kubaha. Yenda kubwiye nanje uyu hana mapenzi. Erega ntibikenewe ko umugore akunda, bikeneye ko Niko yubaha. Erega hari ibintu mudatahura. Ivyo ntuvuga mu bitaro kutariko. Erega niko bimeze mu ngo umugore yaremanye urukundo do nature. Okay. Mugabo nta kubaha afise. Niyo mpamvu Imana yamutegetse kubaha umugabo. kama umugabo nawe Umugore gukunda umugabo. Urumva umugore gukunda umugabo. Sigisabo ni itegeko. Aha turi kontra. Hinge gato. Itegeko tuzi. Hinge. Urukundo yararuremanywe. Okay. Suko arondera. Yararuremanye. Niyo mpamvu ni itegeko gukunda umugabo kuko urukundo yarufise. Umugabo kubaha 0. Nta Imana yamuhaye. Niyo mpamvu Imana ikubwira ati wa mugore we ikora ibyo ukora byose umugabo wa udasuzugura abandi ugaba ku mugabo wawe umwubahe. Umugabo nawe bimeze umwubahe. Umugabo naje ndi kontra. Come on mwira. Umugabo nawe dukeneye kumva. Abagabo sisi hatuna mapenzi. Munanini. Twe tuguma twiruka n'ubuzima. Urumva niko tumeze dushugurika turondera ingene mubaho tubagaburira mwebwe Imana gacivuga uti wa mugabo ubwo ushugurika kose nibuka gukunda ukunda umugore wawe ukunda umugore wawe ibyo urondera byose uko uhangayika ukunda umugore wawe. Okay umugore donc umugabo nawe ukubaha Imana yakudushizemo yarakuturemanye irazi ko tugomba kububaha ibyo nitegeko. No urabiciritse tiko turabicurika cyane kabisa. Ni kubera yuko umugore impamvu yabwiye kubaha umugabo aho tuza kubona ko umugore afise ukubaha paraporo y'umugabo. Abana aramaze kubona iyo umugore afashe umugabo we ari kumwe n'undi mukobwa urumva shari imbabarira urumva aramubabarira facilement atari kubera iki ntamubabarira kubera ko gwa rukundo ari rwinshi kubera ko amwubaha yamusabye imbabazi nk'umugabo ategeza kugira gute guca bugufi akamubabarira. Ahantu ushaka kumfasha naha mbabarira gato umugore urukundo ararufise ntabwo afise ararufise final kubera ko Imana yamutegetse kubaha umugabo itamutegetse gukunda umugabo. Nuko itegeko rivuga yuko umugabo ari wazo gukundira umugore. Iryo si itegeko. Niko itegeko rimeze. Kubera ko Imana yaremanye umugore urukundo. No. Urazi iyo umugore akagira urukundo nkuko uri kura bitubwire abagore bose bogwe za vese tukababona mu bitaro abandi bibarabara. Ubu rero muremeje ko abagore mudafite urukundo. Oya urazi mpamvu tugira urukundo ruza mu gihe ubasha umugabo nawe akagukunda. Gwa rukundo Imana yakuremana donatire marufise ntabwo ishake mu rero ikubwira ati mu yandi majambo rujya rukundo nakuremanye rugaragaze mu kumwubaha ukubaha ntakufise bigaragaze rero umwubahe donc bica kandi babwiye ikintu kimwe s'il vous plaît umugabo ico mukorera cyose utisumesa imbere yiwe c'est nul et sans effet. Ibyo wokorera umugabo byose nta kimazi na kimwe byomara utamwubashe. Erega n'umugore nuko nyene utamukunze nta mugore numwe ashobora gusporta kubaho adakunze. None gukunda umugore bigaragarira hehe? Gukunda umugore kugira umugore abone ko umukunda kugira umugore abone ko umukunda bigaragarira mu bikoko mukorera. Ndababwire mwe abakobwa sibyo mureke kuza muri besha. Haragasomwa nabonye ngo abagore n'abakobwa barazi neza yuko ajya amajambo abagabo n'abahungu bababwira yuko ari binyoma. Turabizi neza ati mugabo bakunda bijya binyoma nyene. C'est ça rega impamvu dukunda ibyo binyoma none ivyo bikorwa mu mbwira umugabo abakorera byo bereka ko abakunda ni vyihe biraboneka. Kuza wumva ngo ntidushaka ubutunzi bwanyu udushaka urukundo. Reda bigusigurire musesangutse nuko bimeze. Umugabo aza kubeshika gukunda urabona neza ko atagukunda. Ubibona gute se? Hari igihe akubesha kubera uzi yuko hari abandi bakobwa avugisha ibintu nk'ivyo. Rero iyo aje kukubwira ati ndagukunda avuga ati ndi mu bandi.
reka rero ndababwira ikintu kimwe mutazi sibyo n'abadukurikirana bakimenyerera iyo bavuze ngo imfizi ntaho yimigwa baba bashatse kuvuga iki nta itagere ni umugari w'ikirundi isigura ko imfizi ija hose uranyumvira c'est ça mufise imigani myinshi hariho abagabo uzosanga afise urugo kandi mu by'ukuri urugo rwiwe rwubahitse cyane ari couple wabonye usanga iri parfait mwa ugasanga afise utunana quelque part none tubaho kubera iki hinge gato kandi mu rugo inshingano zirangura bien umugore wiwe ntabica nikanda ikibazo ni iki ujya mugore arabona ko umugabo we atamukunda erega impamvu amukunda kuna mubwiye ko umugabo we amuca inyuma atora umupanga mwana kwicana akakwiruka yego nyene ndavyumva ariko ikibazo ahantu kiba kiri ni hamwe umugore ngaho onye murabana neza ko ntavya bumwereka ntavya bazi ni bimwe navuga ati umugore ntashobora gusporta kuba hadakundwa le fait que ko yamwereka urwo rukundo nta magaciro ashobora guha bijyanye ndari arumva hanze ariko ikintu umugore adashobora gusporta nukwemera gupartager rujya rukundo ariko nka wenyene nkubamenya ati jewe na Ben ko turasagiye urukundo rw'umuntu nta mugore ashobora kuvyihanga bariho les musulmans église yawe iravyemera kandi uzosanga wanashaka umugore mukuru afasha umugabo kurondera abagore bato iyaba natwe biri hose ibyo nta kibazo cyabajyanye erega Ben si hose uzi ariko berike bakiye barogana si bose hariho abakeba bahana amakado meza urumva iyo hageze zamuyiwe mukuru abwira umuto ati ujya mugabo akunda utu umugenzi uku mugabo nta mugore n'umwegera yishimira ico kintu nubwo baba bakundana wewe vuga uti je ntabyo no kwishimira mugabo ndazi ko haro de musulmane ngabo uvuga ati abo akagwa ntikazi nivyo karimwo oya dushake tuje no mu mateka ya kahise Aburahamu sokuruza w'amahanga sivyo yego yarafise isezerano ry'uko azobyara azoba sekuru w'amahanga mugabo umugore wiwe amurinka kontreke ntiyamurungitse ati mutware wanje basi genda nikurangira atabya erega nivyo kubera ko umugabo atari we yavyibwiye none umugore yaravyara oya ntiyavyaye yaravyaye mu nyuma sawa rero erega yamurungitse tamubwiye ngo ngende umukunde juste agenda heza ibwirizwa aronka umwana sorry wowe irya bwizwa rikora n'umuntu udakunda abagabo barabikora mbajije wewe apana kumukobwa mbajije wewe ntaco ntibibaho kumukobwa ntibikunda bivuze ko rero Aburahamu yagiye konona umutima w'ujya nshoreke yiwe nimba ujya mukobwa yarakunze Aburahamu bivuze ko Aburahamu atamukunze ntiyamukunda yabikoze ku giti cy'intore iyo sije tuyihoze kumbure ndumva muteko murabitahura neza yego je ndazi ko Aburahamu bajya abana yabyaye kujya nshoreke yarabakunze nk'abana biwe erega abana biwe bategeza kubakunda kwa n'amaraso yiwe sawa rero amaraso arakunda bajya abana neza cyane rega nivyo nyene urazi gituma iyo yaramukunda gose ujya hagayi iyo yaramukunda ntiyari kwemera kumyirukana mwangaze n'umwana hamangwa sigarane na Sara atanavyara wibaze azi kujya yanamuvyariye umwana bisigura ko yabikoze atarukundo rurimwo oya ntubeshe urukundo rwari reka tubishire muri viheye nta uvuze ko urukundo rutarimo seke yamugiriye violence nta violence yahabaye barumvikanye voilà reka tubishire muri viheye uyu munsi kandi mfate example kuri wewe ntacu mbabarira ariko wewe n'umugore wawe bishitse ariko turazi neza ko uri umupapa ufite n'abana bishitse ubu n'umugore wawe mukaba mutavyara ni je histoire nyene umugore wawe akabwira ati kubera yuko mbona ukuntu tubabaye tutafise umwana ujya mukozi dutunze mu nzu no mwikoreko ari wo guhaye droit mwikoreko mugabo bidasigura gacha umugore wawe yego wo byanka no byanka sivyo d'abord twe nuko dufise n'abana mugabo ndashobora kubaha uburoro bw'abantu nzi batavyara babanye 10 ans mugabo bacikundaniye babo kumvikana ko bakwa umugabo nta kana afise hanze umugore ntibiragaragara ko yinyavya bizi gute ntibiragaragara judibye nibyo navuze ntabyo nanse kuvuga ngo ntiyinyavya kuko atavyo nzi mugabo ntibiragaragara wanashaka n'abantu bose bamuhanura ngo umuhanuye uti raba yega unyavye yacandika itariki iti naka yambwiye ngo itariki iyi niyi yo
ibyananiye Aburahamu ndiko ndabona abantu bariko babishobora niyo mpamvu kumbwira ko Aburahamu atakunda Hagayi sinovyemera. Reka tugaruke rero kuri sije yacu uyu munsi kugira ngo dushobore kumenya vyiramvoye. Eske nka wewe uriko uraraba ni yahe mpamvu ituma abagabo basohoka canke se abagore basohoka muri rusange? Bo mu bisanzwe umuntu wese agira impamvu yiwe usohoka. Ego kuba maze nkoresha terme kugaragara abagabo benshi bavansa amarezo yuko ari abagore babo wanashaka n'abagore bavansa amarezo yuko ari abagabo babo tantu bamwe bagiriza abandi incompetence bakagiriza abandi ukutabubaha ukutabakunda bon ni byinshi mvuze ngo ndabidevelope byofata meme 1 heure de temps niyo mpamvu rero navuze nti leta y'u Burundi yabikoze neza ivyita icaha kandi gihanwa n'amategeko neza cyane. Dufatiye kuri bajya aba papa babikora canke aba mama ako akenshi dukunze kubona abagabo badatinya ko mbura umugore naho yogenda akenshi nta makuru udabikora azarani. Jewe ndazi abagore bapanze inzu urumva abagore bafise amafaranga apana umwe barumvikanye bafata inzu y'ivyumba 6 aha ibi ndabizi inzu y'ivyumba 6 umwe afise icyumba ciwe ariko ndiko ndavuga kuri ujya ku bantu baba bari mariye nta mugore ashobora kugenda uko nyene yiyerekane ati je ndagiye n'umuhabara ihazi ko ari mariye afise umuntu nta makuru ufise. Basi ndiko ndavuga muri foye yiwe arabinyegeza même si antuhoje menya ati nakana nakabaragendana ariko muri foye yiwe arabinyegeza ariko akenshi umugabo niho bakunze kutabihisha akenshi umva ngo yongira iki kubera ko akanyara k'umugabo kenshi nigahera sivyo akenshi ndakubaza ati nko kubishitse wewe nk'umupapa ukaba utanga nk'iyo example canke abandi bapapa mutwabaye ntuvuze mwebwe nk'abandi bapapa ko uri mburi hano waserukiye abandi akaba agenda adashoboye kuba yotinya ati umugore wanje yombona canke iki canke akaba yabona no hanze n'umwana akamenya ati papa yararanye nanaka nk'umwana wishitse agakura agatora ingeso nk'iyo yahora abona ku muvyeyi ko akenshi umwana hari igihe ashobora kugira gute kwibaza ku vyo babona mu rugo rwabo nimba hari amahoro akavuga ati ndifuza kuzoba nka papa na mama nimba abona hari uhohotera undi akavuga ati nanje mu rugo umugore wanje ntazogira ijambo imbere yanje niko na papa meze ni nk'ubu umwana bishitse agatora nk'iyo ngeso uri umuvyeyi ni gikumva yuko umukonseya mu gihe yoba yabonye example ku muvyeyi wiwe ahubwo ico icambere yogira homo. Reka nkubwire ikintu kimwe mpera aho waciye uramaze kumva umugore atuka umugabo wiwe ngo wakabwawe ntabyo murumva birabaho umugore abwira umugabo ngo wakabwawe ntacumaze umugore nk'uwo yoreka kugendana n'umusore cyangwa undi mugabo umugabo wiwe abibona abari kagasuzuguro kabakariho deje exactement donc nimwe mu kindi bavuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama niko bimeze so iyo bishitse muri iyo etape abari gwa rugo rwa mafumafu rutagira amategeko ko nimba umugabo ashobora kuba yosohokana n'uwundi mukobwa cyangwa undi mugore abana biwe babibona umugore wabibona uwo mugabo nta jambo bafise mu rugo urumva swati abari muri babandi yo batashe abana n'umugore biyiruka binyegeza ntibahure nawe irane de même nimba hari n'umugore ameze uko agenda n'umuhungu yigombeye umugabo abibona ntihagire ahica bivuga ko nawe abari muri babandi yatashe bose binyegeza mugabo kandi je ndazi amakouple apana imwe amakouple umugabo ateretera abandi bagabo umugore wiwe ndazi na couple umugore aronderera abahabara umugabo wiwe ivyo ntibatangaze ivyo nivyonzi sivyo numvise ivyo nivyonzi avuga ati je hakogenda nuje ndakuronderera uwo nshaka apana ugenda nuje akubwira ati sheri nakuronkeye umwana w'icuki none ivyo wowe ni icubahiro mu rugo canke donc urumva ni bimwe bakubwira ngo ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi rugo zubatswe kwinshi ingo zubatswe kwinshi iyo tuba turiko rero turatanga ama example
il faut que tutaza turageneraliza sivyo hari bon gender zi une famille ndazi ko kurikirana BF bakurikirana Kamo TV bumva ko ndabatanze ko karorero kadeka iyo kanda yihoze mugabo zubatswe kwinshi hariho imiryango mu by'ukuri ikintu citwa ubuntu batagira umuco ndundi batagira akaranga batagira mugabo iyo tuba turiko tuvuga nk'ibi tuba turiko tubwira abafise imico ndundi abafise akaranga ubundi si byiza ko umuvyeyi arenga ibigo akona kadomo iyo byashitse akarenga ibigo ni applique ka kantu k'ikirundi bavuga ngo no ujyutwe arihisha neza cyane we nimba wasumye ndaya bikore basimwe ibanga kuko ofisi impamvu ziwawe zigutuma urondera iyo ndaya bikore mu ibanga ujya mu wakanye ntabimenye waba uri umumamuzi ko ukenera abapfubuzi bikore mu ibanga ujya mu bakanye ntabimenye nico cyubahiro cy'umuntu mu bisanzwe ariko aho mpagaze ni hahandi nta mpamvu nimwe iri valable yotuma kanaka yaba umugabo cyangwa umugore aja hanze muri makuru avuga ati bihangane oya nta rwo na rimwe nibaza kuri gukoresha kwihangana baca bakoresha iki baca baca udufuko ariko kenshi nukuri kwihangana nivyo bihariro mu Burundi mu Barundi kwihangana utijya jambo niko zubakwa ridacahari kubereka ariko zubakwa bubake kuri rya rindi ntazibana zidakumanya amahembe none se nimba ari ryo bakiye ko izishuka datuma zigihe twumva hano cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ziba ziko ziva hehe none ushatse kuvuga ko abagore bose n'abakobwa bafite bashuga daddy oya si bose naca ndakubaza wowe ko ufite umushuga daddy oya si bose ariko nyine nimba abantu bose bavuga ati niko zubakwa si bose ariko ni menshi si bose reka ndababwira ikintu kimwe mutazi sivyo impamvu abantu benshi bakomeretse ku mitima nuko abo bizeye bagenda babahemukira sivyo prenons par exemple abakirisu usanga bashize umutima kuba pastori babo cyangwa kuba patiri babona imbere yabo iyo bishitse akabona pasitori yanyereye aca avuga ati c'est fini nta bantu bazima bakibaho abazima babaho nuko badashima kuja aheru donc bigaragaze bamenyekane ko bafise ibintu biriya bajya abantu duciriritse bajya bato ugiye ugacunguza neza uzosanga abo umutima barimwo kandi noneho biragoye ko bajya baba bari hejuru y'abandi bagaragaza ubutwari none ko aba ari inyenyeri yigize agatosi kagaragara directement uzubirabe pasitora akoze ikosa rito akagira umuhabara bose barabimenya none nkaho ufite umuhabara babimenya batakubona uko ibazire c'est ça rero abantu rero b'umutima bariho ingo zigifise akaranga n'ubuntu zirahari muri make rero turemesha bajya bavuga ati abagabo benshi cyangwa abagore benshi no kuja hanze gusa tubaremesha yuko amahirwe y'umwe atari yo y'uwundi si kubaremesha no kubabwira ukuri niko kuri uzi ko abantu batinya mariage bavuga ati no ja mu rugo nzoba nkanaka none kubera ko badafatira ku buriro bw'abantu bubatse neza nico gaba kintangaza ikibazo nuko donc 90% ingo nyinshi ariko bimeze niko zubatswe reka ndababwira ikintu kimwe nuko ikiganiro kigiye kuba kirekire burya hariho umuco w'ikirundi muzokimbaze mu kiganiro cy'ubutahani mwashaka tuganirako sivyo iyo bavuze ngo gutera intobo byasobanura iki byasobanura ise w'umuhungu yafata akana gaterera mu kazana wiwe le fait kamwishuye byagaragara ko oya tujye kiganire ku butaha so hariho imigenzo ya kera yafavoriza ibi turiko turavuga uyu munsi hakaba rero nk'abatama nk'ubatwumva bati burya bwana bwejo mana we ibyo uvuga nta nibyo bunazi reka tuze tubiganire twisunza imico n'imigenzo kugira ngo
bamwe n'abandi bazi badutahura Okay. tureke kuvuga ku byo ngaho ibujumbura uzore umwana w'umukobwa aja ngaho ngo jewe ngo yandondiye none ngo mbuzwa n'iki kumwemerera ngo ngaragenda nkakira n'uwundi ngo urumva agaca none kare proud navyo nka toilette ariko iri wari wewe voilà sasa Dani waza yuko abakunzi ba Kamo TV twohurira muri commentaire mutubwire avi yanyu kugira ngo utazokore kuvyiyumviro byanyu na cyane cyane kubw'ivyo rero ntabwo tureka kubashimira cyane ako turamemereye yuko prochainement tuzobabwira twisunze imico n'akaranga k'Uburundi kugira ngo dushobore kumenya ati bino bintu byo gucitinga vyavuye he inkomoko yayo niyahe kugira ngo dukomeze gutahura vyirambuye cyane tubashimire cyane yes nanje ndabashimiye twizere yuko prochainement muzoza kugira ngo tuganire twisunze vyiyaguye cyane dukomeze gutahura mbese n'abadukurikirana bakomeze gutahura neza cyane bakunzi ba Kamo TV nkundira ngenda bashimire rero mwese mudahingesha kubana natwe namanda yibutsa buri gihe abataraba abone kuri channel yacu mwibuke kugira subscribe na j'aime na partage kugira ngo uno munezero munose musangize n'abandi kandi munabe n'abambere mukurikirana muronka amakuru yacu agiye atandukanye turabakunda cyane naho butaha mutibagira ama commentaire kugira ngo abari tuzokwera ko cyane cyane ivyumviro byanyu kugira ngo tuzoshobore kubatahuza uko bikwiriye bye bye